Icambere coco nuko yabivuze neza. Nadine yavuze cane cane kuri ibi vyerekeye abakoze jenoside mu Rwanda, jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda hanyuma bakaba bari mu Burundi. Yanayivuze neza mu kwerekana ko bari imigwi ibiri, bamwe n'abarundi abandi n'abanyarwanda nyene. Ico novuga nta kinini nza kongera ko kuvyo yavuze kuri urwo ruhande kuko yabivuze neza cane. Kiretse ko 2015 ibi vyatubayeko muri 2015 womengo vyateye bikomeza nk'abakoze jenoside mu Rwanda mu kuza gufatana gose n'inzego z'u Burundi kurusha uko vyari bimeze imbere ya 2015. Imbere ya 2015 haravuzwe imigenderanire hagati y'abategetsi b'u Burundi na FDLR. Muribuka tuvuga nka dossier Ernest Manirumva, aho usanga Manirumva yishwe kubera ko yariko akora amatohoza ku bigwanisho vyagurwa n'igipolisi c'u Burundi, ntivyigere bishika mu bubiko bw'igipolisi, tugasanga ivyo bigwanisho vyarungikwa muri Congo ku ba FDLR, aba FDLR nabo bagatanga inzahabu, ba Adolphe bakaronka inzahabu, hanyuma ba FDLR bakaronka ibigwanisho. Ivyo vyasa n'ibinyegejwe ntivyavugwa cyane, ariko inyuma ya 2015 urufatane rwarabaye runini, na cane cane kubera ubukene bukomeye igihugu cinjiyemwo. Ubutegetsi bwa Nkurunziza bwarakeneye gose ayo mafaranga y'aba FDLR. Aba FDLR nabo babiboneramwo akaryo kumera nk'abacakira inzego z'u Burundi. Nico kiringo twumvise aya makuru yose y'ingene aba FDLR binjiye mu nzego z'umutekano z'igihugu, mu gipolisi, mu bacungera perezida Nkurunziza. Aya makuru yaje cyane inyuma ya 2015. Nico numva nokongera ko ubundi yabivuze ayo makuru ko tuyafise, uruhara twebwe tuba dushobora kugira, turi impunzi. Kiba gisigaye nuko ivyo dushoboye kubona tubishyira habona, tukagomba dusaba inzego zose gukora ico zitegerezwa. Nta kinini numva nokongera ko kuvyo we yamaze kuvuga. Hari akandi kantu yongeye ko gakomeye, uku kuntu ibiba mu gihugu kimwe rimwe na rimwe usanga bica bigira ingaruka ku kindi. Ivyo vyagiye biboneka muri kahise kacu incuro nyinshi cyane. Uravye abahunze mu Rwanda mu 59, ingene mu Burundi batera bamwe bafatana n'inzego z'igihugu mu Burundi, ahandi naho ugasanga nk'igihe 72 habaye burya bwicanyi bw'72, ingene mu Rwanda ubutegetsi bwariyo bwo kwa Kayibanda buca bufata ako kanya kakaba kanya kadasanzwe ko guhama abatutsi baba mu Rwanda. Hamwe hacavuga ingene abatutsi mu Rwanda birukanwa mu mashure, izindi mpunzi zikaba nyinshi zikaza iwacu mu Burundi, bakaza no mu bindi bihugu vyegereye u Rwanda. Urabona ibintu vyabaye mu 1993 mu Burundi. Mu Burundi hapfuye hishwe perezida Ndadaye, n'ivyaciye bikurikira. Mu Rwanda umenga réplique iciba jenoside ikorerwa abatutsi mu 1994. Novuga u Rwanda ahantu honyene mbona rwagize amahirwe ni muri 2015. Ivyabaye mu Burundi muri 2015 ntivyabaye nk'uko vyahora biba mu yindi myaka. U Rwanda rwabonetse rufise abategetsi badasa nabo muri iyo yindi myaka. Batera kintu kibi bakoreye abanyagihugu babo kubera ibintu vy'ubundi, ariko mu yindi myaka iyo habaye ikintu kibi mu Burundi, abategetsi b'u Rwanda ico kibi baracongereza bakagikorera abanyagihugu babo mu Rwanda. Novuga ko ayo mahirwe u Rwanda rufise muri kino gihe no kuba rwarashoboye kuronka abategetsi muri kino gihe bashobora kwigumya mu bintu biriko biraba mu Burundi, bo bivyo ntibibe ibintu bica biza gukoreshwa muri politike y'indani mu Rwanda. Niho novuga habaye ubudasa mu bintu twahora tubona mu biba mu Burundi n'ibiba mu Rwanda. Hanyuma ku kibazo yambagiye cerekeye abarundi abarico njako, kuko navuze ko kucerekeye u Rwanda yacishuye ko rwose Nadine. Kucerekeye abarundi kuri ibi vyaha vyagiye birakorwa kuva muri 2015,
twebwe mu mashirahamwe yigenga ikintu twagumye tugwanira tugerageza nuko ubwa mbere bwo abakora ayo mabi bamenyekana. Ayo mabi yonyene ubwa mbere yonyene ko amenyekana nuko ivy'ubutegetsi bukora bushaka kunyegeza tubishira habona. Iyo ni intambwe ya mbere. Iya kabiri tukagwanira kandi ko ivyo bintu bigira izina ryo, bikitwa izina ryo, aho twagezaho sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI itindi kita ibiriko birakorwa mu Burundi ko ari crime contre l'humanité. Iyo gushika kuri urwo rwego iba ari intambwe ikomeye kuko bica biba ivyaha bishobora kwakirwa niyo sentare. Ubundi iyo batashobora tutaronka iyo qualification, tutaronka ko vyitwa gutyo, byari kutugora kuronka isentare ishobora guca urubanza rw'ivyaha biriko birakorwa mu Burundi kuva muri 2015. Urundi rugamba tugwana nuko abakora ivyo bintu bamenyekana. Ico naco nyene nkuko tubishira habona niko tugwana ngo aba babikoze nabo nyene batere baja habona. Ko rero twabihereye kuva muri 2015 n'ubu birabandanya, tukitega ko sentare mpanavyaha mpuzamakungu umwanya uwo ari wo wose ishobora kugurura neza urwo rubanza rw'u Burundi, abakoze aya mabi cane cane abayategetse bagashikirwa bagakurikiranwa muri iyo sentare. Urubanza n'ungwano tubandanya, ariko kandi nkunze kubivuga CPI naho yoca imanza, CPI icira imanza abantu bake cane. Abo bategetsi bo hejuru niko ntibiba ari bito, kiba ari ikintu gikomeye, ariko ubutungane nyabutungane butegerezwa kuzokorerwa mu Burundi. Amasentare y'u Burundi nyene igihe kimwe agacira imanza abantu bakoze aya mabi. Ivyo si bishobora gushoboka biba ubu nyene, ariko hazobaho igihe biba, bizosaba ko ubutegetsi bwakoze bino bintu ubwo nyene buzoba butakihari, hakaza ubundi butegetsi bushobora guca izo manza. Ni babiri mbona bangarutse ko, hariho umwe yarahejeje kuvuga mu kanya yagarutse cyane. Ubwa mbere bwo ndamushimiye ko yashimiye nawe. Ico novuga mu ijambo rimwe nakuye nk'umuvyeyi yavuze wagira ati 2015 twariyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, mu nyuma hariho bino bikorwa vyose vyo kwerekana amabi akorwa n'ubutegetsi, wagira ati none bizoguma ari ibinyene gusa, igikurikira kizoba iki? Nico numvisemo cyane mu kibazo ciwe. Kandi nshimire n'undi muntu yavuze ijambo rye ryankoze ko cyane, mwe yigera gutanga intahe yiwe yo muri Mukike, aho yatubwira urupfu rwa Eric Save, ijambo yagiye avuze. Nibaza ko ari akamo gakomeye twatewe twese, abantu bose biyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza batwita sindumuja, abantu bose n'uyu munsi bagira bati hari impinduka ikenewe mu gihugu. Yaduhaye ijambo rikomeye aho agira ati Save yapfuye avuga ati je ndabona ko mpfa, ariko gupfa ntaco bintwaye, ikizombabaza ni hamwe noba mpfiriye ubusa, ni hamwe nogenda ata kizokurikira. Nibaza ko mu kwibuka bano bantu twabuze tutanka, ico twese tukwiye kugaruka ko cyane ni hamwe bugaruka ico twobabwira, mbega twovuga iki? Ibyo byose mu kugenda baragize bati nta kundi turapfuye, mugabo imusozi ibuzima turasizeho abandi bagabo kumbure bazogwana kugira ngo turonke ubutungane, kumbure bazoshobora guhindura iki gihugu, kano kamaramaza tuhasize bize biveho, abana bacu abadukomokako abandi baze babe mu gihugu c'ubutungane. Nibaza ko ariho hantu hambere twese tugwiye kuguma twiyumvira igishoboka kugira ngo Uburundi bukire. Ndamaze igihe numviriza uriya nyene yanakaze gose, uriya yatanze intahe yiwe yakaze avuga ati abantu nyene baterana imiragwe muri kino gihe, ejo abari kumwe nibo bambikana ibara. We yagize ati hariho n'abari basindumuje ubu bahindutse abaja. Yavuze sinzi ko mu mwibuka ukuntu yavuze akaze cyane, byankoze ko rwose igihe ariko arabivuga. Rero harageze aho umwe wese muri twebwe yibaza, umwe wese aho yibaza ati vy'ukuri uruhara rwacu umwe wese nuruhe kugira ngo dushike kuri ubwo Burundi twipfuza? Ni giki turi bukore kugira ngo tuve muri ibi bintu aho abantu bamara umwanya munini baterana imitego, baterana amacumu bonyene mu basangiye urugamba, kurusha
n'umwe yabangaje ugasanga hari abantu muri kino gihe bumvirije umwanya bavuga bariko batera icumu bagenzi babo basangiye urugamba bagorewe hamwe b'impunzi nkabo, umwanya wabo ngira 99% ni ukugwanya mugenzi wabo kurusha umwanya baba bakoresha mu kwiyamiriza ya mabi abandanya y'umwe yatumye bahunga. Hari abantu basigaye bameze gutyo, arico gisigaye kibabonekako cane. Ndashaka ko iyo turiko turakora bino bintu tukabanza tukibuka ibyo twabishoboye gute. Iyo ntambwe dufise yajugumije ubutegetsi muri 2015, ijya ntambwe yashobotse gute? Kuko hari aho numva abantu bakavuga niba nabaze n'ushobora kuba azi ikintu ugasanga bibwiye. Ngira ndababwire uyu Dieudonné bashyira turi kumwe ngaha nta kintu atazi ca 2005, ntaco woronka cabaye muri bijya bihe atazi. Umuntu hako agenda akubaka ibindi bintu vyiwe atazi akiha inyishu ziwe, wopfumuhamagara nkabashiraho ikizu ukamubaza uti mbwira hano hari ikintu atahura, iki cari cashobotse gute, iki cari giki, hano hari biki. Gutyo umuntu base agafata position ku kintu azi neza, ntibaze kugwana basana abantu batabanje no kumenya ico bariko baragwanya. 2015 ikintu ca mbere abantu bubakiyeko kwabaye ukubaka ubumwe bukomeye hagati y'abari imbere y'abandi. Twari tubizi ko atari ikintu cyo, nukuri twari tuzi neza ko bigoye ko abarundi bakorana ikintu. Hariho abanyapolitiki bari mu migambwe batavugana, iyo bavuganye baterana bahendana, ariko turagira tuti iyi manifestation nk'akarorero ngo ndabaye ikintu kimwe twahagazeko tuti iyi manifestation twagira manifestation izobamwo aba MSD abo kwagwasa ntibabemwo izo bipfuye, tukagira manifestation izobamwo abo kwagwasa aba MSD ntibajemwo izo bipfuye. Twaragira tuti les forces politiques za mbere dufise mu gihugu muri opposition yari MSD yari FNL ya Gwasa. Twaragira tuti izo mpande zibiri zidashoboye kwitaba iyo manifestation izo bipfuye. Kugira tubishikire icyakozwe kiriho, hariho ababikoze kugira bishoboke ko izo mpande zibiri zo nyene zari zisanzwe zitavugana ariko bikunde ko zikora manifestation imwe. Kandi ikindi twanabonye abarundi bo nyene hasi ntibankana, usanga kwinubana kuri hejuru mu bakuru, ariko muze murabe ingene aba FNL n'aba MSD babanye ku Musaga, babanye mu Nyakabiga, n'ibintu atanumwe ashobora kuvyumva. Uheruka aba FNL ku rugamba bateye ku Musaga, uheruka ko ibintu vya bimwe ngene mu kiringwa atani imyaka ngira 10 haciye, aba FNL n'abanyamusaga babana kuri hano, abantu bakava muri za Bujumbura rirare bakaba mu mihana yo ku Musaga, abandi ugasanga mu mihana yo mu Nyakabiga, bagasangira gupfa no gukira, bakarasigwa hamwe n'igipolisi n'imbonerakure, bakaza kubikira hamwe, bakagorerwa hamwe. Vyari ibintu bitangaje. Rero ico kintu twubakiye ku bwa mbere tuti nimba dukeneye ikintu gikiza igihugu kitaza gufatanya abantu, ntitukwiye kugitakaza n'umunsi n'umwe, ntitukwiye kugitakaza n'umunsi n'umwe. Icya kabiri, bamwe bose mu barideri dufise, bamwe bose mu ndongozi ziri imbere y'abandi, bamwe bose barafise aho usanga bafise intege nke, bakagira n'ahandi bafise akamaro. Ntitukwiye kwama turiko turondera intege nke za mugenzi wacu, dukwiye kwama dushira imbere ko afise c'inguvu tumuziko, akaba arico twubakirako kugira ngo dushikire ikintu kimwe gikomeye. Aho jewe mfise intege nke murahihoza, mwibuka aho noba nkomeye. Aho Reynod afise nke muhihoze, ariko dushira imbere mbega muri Reynod niki gikomeye afise, ni giki gishobora kudufasha. Aho bashiraho ishiza afise nke muhibagire, mugabo twimbiye tuti bashiraho ishiza akomeye hehe, hamwe bashiraho akomeye tuhazanye, aho kwa Reynod tukahazana, aho kwa Pacifique tukahazana, aho kwa Bob Rugurika tukahazana, tukagenda kurondera uwundi wese, uwundi murideri wese tukabashira hamwe, twubakira ku nguvu bafise kurusha intege nke tuzi ku bantu. Nta kizobuza ko dushika ahantu hakomeye, ariko abantu ntibagumiza amaso kuri
faiblesse ya naka ninde adafise faiblesse ninde muri twebwe ninde yovuga ati je ndi gitangaza nkozwe n'ibintu vyiza gusa ninde nta uriho rero twubakire kuri les forces les faiblesses tugende tuzihoza uri faible tumutera intege nyabuna kugira na hajya ari tumuduze utu tuntu menga n'utujaruzi utu tuntu menga sinzi ingene abantu batera bamera umwe wese avuga ati tuyigire code de conduite tuyigire ingendo twese tugwanye uwo muntu umwete wiwe ari uwo kugwanya mugenzi we basangiye urugamba ico tutagishoboye tuzogwa hasi ico tutagishoboye nico n'umwansi aheza kubakirako buri umwansi aba ariko aratwumviriza buri mwanya y'ama space yose ariko arumviriza agira ati mbega kuri kijya naka ariko aravuga hajya dushobora kuhaca gute nirashobora kumushikira ahubwo tumukomereze hajya nyene kugira ngo ari babandanya gutera abagenzi we ikindi ngira ndababwire nipfuza ko abantu bose bipfuza kubaka resistance y'u Burundi bakwiye kubaka nukwiga inguvu na faiblesse zo bagwana inguvu za CNDD-FDD ziri hehe muri 2015 ubwo butegetsi habuze gato bwari bugiye bwo nyene bwarajugumiye nabivuze kandi niyo mu mwivuganiye bo nyene barabikubwira ati natwe twarajugumiye mugabo inguvu zabo d'abord faiblesse yabo nuko abanyagihugu ntibari kumwe naho wumva biririmba umwanya wose iki kwereka ko batagira abanyagihugu nuko ukuntu batinya amatora y'ukuri ufise abanyagihugu ntutinya amatora ariko ukuntu uko hageze amatora bubaka ibintu bituma abandi bantu batajamwe bubaka ibintu byo kwigiza y'uwundi nico kimenyetso kitabesha cingene abasendefite bo nyene bazi ko badafise assise populaire barabizi ko abanyagihugu babazi barabizi ko abanyagihugu babahaze bakaca barondera kwiba kunyuruza ndayitena nyene kunyuruza ijojwe ry'umunyagihugu bakagiyitirira batarironse canke bakamubuza ko ariserura nyene ico barakizi ikindi force yabo nayo yabaye iki force yabo iri muri renseignement igihe cose je naganiriye n'umuntu wese avuga ngo arafise ikintu ariko arubaka ngo arafise ikintu agomba kore cyo kugwana n'abasendefite wibuke ko inguvu zabo za mbere ari renseignement wibuke ko nawe ikintu cya mbere uteza guhera ko ari renseignement nyene uku kumenya kuronka amakuru kukumenya iperereza abantu bose niyo bateguye akantu imbere yuko umwuga ikora ico kintu baba bakimenya muri CNDD-FDD imbere yuko unagenda usanga mu mugwi muri hariho umuntu abakorera ils ont tellement infiltré ndikoje mu gifaransa n'abantu binjiye mu migwi yose ku buryo bafise abantu babakorera mu migwi yose igihe twari muri manifestation abantu babakorera babakoresheje gute abantu bakorera iperereza bwa mbere bwo benshi hariho nk'abayoboka Gaston Sindimwo ico gihe muri manifestation wasanga abo bantu ari abantu baje imbere mu makartier muri manifestation bakaba mu bantu menga bafise umwete uhakwa kuruta n'uwabandi bamaze kwizigirwa d'abord aho ico bakora iminsi yose no kuraba ni bande bari imbere muri no quartier muri manifestation no kuvuga ni bande ba mbere hageze kubo muri manifestation tuzotumbeza ko imyampi bazonyuruzwa bazicwa ni bande ico nico cyambere bakora higira kabiri kwari ukwica ikizere umumanifestant ashobora kugirira umurider wasanga aribo baca bigisha bati mbega iyi manifestation naho tuyirimwo bari yabo hejuru bari mu biki mbega banaka bari mu biki usanga CNDD-FDD irakoresha ico kintu cyo gutera amacumu umurider wese baba batinya bakaca bakoresha abantu womenga bari dans le groupe ariko araba infiltre igikorwa cyabo cyambere ico cyo gutera amacumu umurider ico ntituze tucibagire n'umunsi n'umwe icya gatatu baca bakora nukugerageza ko badushiramwe imigwi hakaba abanaka bagwana n'abanaka hakaba bamwe bibaza ngo barasa neza imbere ya CNDD-FDD kurusha abandi muzokumva iyo bariko baravuga nk'ibi vyakahise uzokumva bavuga cyane nk'ijambo abahima dufate nk'akarorero bavuze abahima hari uwundi mututsi yumvira ati nkeka CNDD-FDD banka abatutsi b'abahima gusa ntibanka abandi batutsi ugiye no kubabaza CNDD-FDD bavuze abahima ntibazi n'abahima baribo généralement définition y'umuhima mu CNDD-FDD n'umututsi wese avuga umututsi wese avuga n'umuhima ntabizi ko
hari benshi cyane mu bibaza ko ari abahima atari abahima na gatoya, ariko iwabo ico bita umuhima ujya wese afata mikoro akavuga akiyamiriza ikintu bavuga niwe bita umuhima. Rero bazanye ivyo hari abagwa muri uwo mutego bati twebwe nkeka twebwe turi beza reka turabe ko twobiyegereza. Imperuka nuko bose bavuga bati tuzobasambura mu kubagwanisha. Mwibuke nk'igihe bashaka gutwara ibwirizwa shingiro rishasha mu nama nshingamateka muri 2014 nimba ntiheze umwaka nibaza ko 2014 muri leta hari hariyo abaporona benshi. Ikintu bakoze iporona barabanje bayigira impande zibiri ziriko ziburanira muri sentare ntahinyuzwa muri Cour supreme. Za mpande zibiri bakaca baza bagafata umwe bagafata icegera c'umukuru w'igihugu w'ico gihe Terence Sinunguruza bati wewe ugumye ku ruhande rwacu nta kibazo uzoga muri icegera c'umukuru w'igihugu ugashigikira no mugambi wacu utureke twibandanize n'ibwirizwa shingiro nta ngorane. Bakaca bagenda kundi ruhande mwebwe mukaguma kuri twebwe mukareka ibwirizwa shingiro ryacu rikarengana ni mwebwe muzoca muba icegera c'umukuru w'igihugu. Bakamenya kubagwanisha gutyo ku buryo ibwirizwa shingiro ryaciye muri leta abaporona batavuga. Abaporona ntibavuze kiriya gihe biragenda mu nama nshingamateka. Mu nama nshingamateka niho tuzi vyahavuye biberayo. Muzosanga mu bihe vyinshi iyo hariho ikintu bashaka kurenganisha baragerageza hakaba impande zibiri za kugwana zo mu ruhande rumwe zo nyene zikaneutralizanya kugira ntibavuge ku kibazo nyamukuru c'uwo mwanya. Rero bagenzi, nimba mushaka kugwana runo rugamba ubwa mbere ni ugukira uku kwinubana aya macakubiri utu tuzigozigo uku kwikekana ibi bintu biveho. Hanyuma abantu bamenye kuba baraba iyo umuntu ariko arakoreshwa ivyo agira uwukoreshwa n'uwo nyene aja muri iyo nzira y'ukuja kurasa le chef gukuraho ko tugira ikintu gifise abantu bagitwara. Ni bande bashobora kuba baruganize batagira ababatwara? Mu Kirundi bavuga ngo aho hepfo haciye impehesa. Abantu bose mugwi wose utagira abawutwara uhinduka impehesa nta na kimwe wigera ushikako. Tudashoboye ico ntaho dushobora kugera. Icanyuma ngomba je ko nkiri kuri iki ca renseignement nagomba basaba umunsi umwe muze mukore space ijanye n'ico gusa tuze twige ubuhinga bwose CNDD-FDD yakoresheje bw'iperereza bwo gusambura imigwi, ubuhinga ibandanya gukoresha uyu munsi, izo infiltration ingene zikora. Ico kintu tuze tugifatira umwanya abakizi bose mu batumire tuze tugikoreko. Ndazi tuzohakura ivyigwa bishobora gutuma abantu batangura gukura mu bikorwa baba ariko barakora. Ariko umugwi wose uzokwihenagwa mugwane n'abasendefted utashize inguvu kuri ico kintu citwa renseignement kandi ari izo nguvu za sendefted nta nahamwe uzoshobora gushika. Ku kibazo nabajijwe kijanye n'injyane zo mu karere, Guillaume mbajije mu guheza niwe mbajije yakoresha n'ijambo vase communica ambaza ati uko mbona bino bintu vyo mu karere majambo avugwa hirya no hino ingaruka bishobora kugira ku gihugu. Kumbure nibaza ati acavugira ati mbega hari nico bifise bishobora kugira ku rugamba twebwe nye dufise bwo kurondera kwibohora kino gihugu caboshwe kigakira. Mbega hoba hariho ingaruka z'ibi bintu, hoba hariho urufatane rwavyo n'ibihe turiko turacamwe. Ngoma ncishemwo akantu gatoyi umuntu nabonye yanditse kuri Twitter. Ndamukunda ibintu yandika, ndamukunda rwose, ndazi ko afise umutima wo gukunda igihugu. Niwe yacishijemwo akantu nk'ugucokoza ati hariho abarundi basigaye biyicariye uyu munsi biyumvira ngo yavuze ngo M23 ngo nizoza kubakiza. Nabonye yanditse akantu kameze gutyo ndakaraba. Ico no kivuga kwiki ibintu usanga biba mu bihugu vyacu n'urufatane ruteye ubwoba. Reka nkoreshe kahise kahandi iwacu nze kuhagabanya ariko nkoreshe kahise kahandi. Mu myaka ya za 70 n'imyaka yakurikiye muri Mozambique hariko harondegwa bwa mbere hari kurondera kwikukira. Bamaze kwikukira haba intambara hagati ya Frelimo yatwara igihugu na Renamo yabagwanya. Uruhara rwa Nyerere muraruzi mu karere no muri Afrika muri iyi mihari yabigwanira umwidegemvyo w'ibihugu vyabo. Ugiye kuraba abagiye gufasha Frelimo kugwana muri Mozambique kugira bikure ko Renamo
harimwo abanyafrika bava mu bihugu byinshi cyane. Muri abo hari abava mu Buganda bagenda bakagwana muri Frelimo, ab'abanyarwanda babanyi bacu hari abagiyeyo. Abo ni busanga mu nyuma bavamwo abazoca bagwana intambara yo mu Buganda yabakijije igitugu cya Idi Amin Dada. Abo nibo bavamwo bamwe mu bagwanye izo ntambara bahereye muri Frelimo, bagwanye iz'Ubuganda, usanga mu nyuma bagwanye intambara zaje kubohora u Rwanda mu 1994. Ariko ukibiraba bwa mbere sinibaza ko Habyarimana yoba ariyumvira ati nimba hariho agasore kavuye mu ikambi y'impunzi kanaka mu Buganda kakaba kagiye kugwana muri Mozambique, ntavyo nzi ko yaronka nayo makuru. Habyarimana ntavyo nzi, sinibaza ko yashobora kwiyumvira ati akanyeshuri k'imbarara kagiye kugwana muri Frelimo umunsi umwe gashobora kuzoza kubohora u Rwanda. Sindavyibaza ko yoba yaravyiyumvira, ntavyo nzi, nta makuru mfise ya renseignement y'u Rwanda y'ico gihe ngo tubone ibyo baba bararonka n'ico baba barabivugako. Mu nyuma ukaza gusanga wa musore yaragwanye hariya, yaragwanye ahandi, yaragwanye hakurikira, mu nyuma ahubwo bari waja gufasha intambara yo muri Kongo ya Kabila, ico gihugu baragikurako igitugu ca Mobutu. Rero kano karere kacu na karere katoroshe. Ibibazo turiko turavuga twavuze ingene ari ibibazo usanga bifatanye. Iyi ngwara y'ihonyabwoko iri mu karere twayivuze ingene usanga iva hamwe ija handi, kava mu gihugu iki kaja no muri kiriya, kaja no muri kiriya. Ntivyo ntangaza ko ejo aba bahungu bacu bari mu mwiheburo bavuye mu Burundi bariko baricwa uko bishwe, bagahungira mu makambi y'impunzi. Amakambi y'impunzi barimwe atavyizigiro na bikeyi bagifise vya kazoza k'igihugu. Ejo ushobora gusanga havamwo uwuzokiza igihugu yagize izo ngendo zose za gutyo, kandi mu mwanya wa mbere bitaboneka ko ivyo bintu bishobora gushika. Nico gituma iyo ndiko ndibuka ijambo navuze muri 2015 ndaribwira Nkurunziza mw'iradiyo, naravuze nti mwebwe muriko mubona twebwe tubasaba ko haboneka amahoro mu gihugu biciye mu biganiro no kuvugana no kubaha amategeko. Nta buye tubatera twebwe, nta kindi na kimwe turiko turagira. Mwanka kumviriza twebwe tuvuga imvugo y'amahoro, hari umunsi muzumviriza imvugo nk'iyo mwavuze namwe y'urusasa. Narigeze kubivuga ico gihe. Mwanka kumviriza twebwe turi pacifique, twebwe duca mu nzira y'amahoro, umunsi umwe muzumviriza abandi. Hari imihari yagiye irafata ibigwanisho. Harabayeho Forebu yahuza abasirikare bari bahunze, harabayeho iracyariho Red Tabara n'ubu turayumva, haraho havugwa bo kwanza bampema, kumbure haravugwa n'abandi. Iyo umuntu ariko arabiraba n'ivyo mu mwanya wa mbere umenga n'ubusa. Undi yambwiye ati mbega vuba cyane uwo muntu yantelefone ambaza ngo mbega uraba Red Tabara birakomeye ku buryo yoshobora kuribera igihugu. Namwishuye nti wa muntu, izi ngwano z'ibihugu uzuzitinya, igihe cyose uzobona hariho ikiroberi kikaba kiriho, naho koba ari akantu gatoyi cyane, igihe ico kiroberi kizoba kitarapfa, ntuze wihende ngo urazi iyo kizogarukira. Kenshi ibiroberi mu gufata ibihugu hazamwo izindi, ndazite consideration, ndazite izindi nyungu, ndazite ibindi bibazo bikomeye biba biri aho hantu, ku buryo cya kiroberi kidasubira kuba conyene, kidasubira kuba ubusa. Mpora numva Perezida Ndayishimiye ariko avuga ngo yugaye imbibe n'u Rwanda, ngo kubera ngo u Rwanda ngo rwarafashije ngo Red Tabara ngo mu bitero ngo biheruka mu kwezi kwa 12 k'umwaka uheze. Nkatwenga nkavuga nti mbega hamwe u Rwanda gogira nk'ivyo Ndayishimiye ariko arakora. Ndayishimiye yafashe amabataillon 10 y'igisirikare c'u Burundi, ayarungitse muri Kongo ku rubibe, hafi y'urubibe rw'u Rwanda. Amabataillon 10 y'u Burundi agiye gufatanya na FDLR ku rubibe rw'u Rwanda. Ejo RDF nayo abasirikare b'u Rwanda boca barungika bataillon 10 zigenda gufatana na Red Tabara. Hoca hakurikira iki?
hari igihe ndamwumviriza ukumva ariko aravuga ibiganiro, ukumva ariko ararira, ariko arerekana ko ari wagowe, ko ari wahanzwe, abateza ingorane bo bakanuma ntibanamwishure. Ariko nimwumvira ico, batayo 10 z'igisata c'Uburundi ziri kumwe na FDLR ku rubibe rw'u Rwanda. Mbega batayo 10 z'u Rwanda zoja kuri hamwe na Red Tabara ku rubibe rw'u Burundi, ibintu vyoca bimera gute? Nivyo mvuga, nta bidashobora gushika muri aka karere, ntavyo twabonye, nta bidashobora gushika. Ariko umuti wacu aho uri nuko dutegereza gufatana nk'abarundi, ibibazo vyacu tukabijako nk'abarundi. Ku ruhande rwacu nko muri societe civile twama dufise izo nzira z'amahoro nyene, nk'uko wambajije yabimbajije ati bano bantu mengana abakozi b'Imana, twebwe twama tuvuga inzira z'amahoro, ntituzivuga ari uko tutazi bishobora gushika habaye akarenganyo. Turi mu karere ibigwanisho vyafashwe n'imigwi itandukanye kubera akarenganyo, intwaro zagiye zirasenyuka kubera ivyo. Rero ni wacu abategetsi tuguma duhanura batumva ivyo banka impanuro z'ukuri zofasha igihugu kira n'ingoga kutazumva, zizobahamagarira ivyo nyene badashaka bindi, navyo bazobibona kandi bizoza navyo bazobibona. Mpamagarira abarundi gusa kumenya gufatana, kumenya ico bashaka, kumenya guhagarara ico nyene bashaka, tugabanye kugwana hagati yacu, tugorewe hamwe, turi impunzi zimwe, duhanzwe na bimwe, duhanzwe na bamwe, tuje hamwe dusangire ugo rugamba, umwe wese mu vyo ashoboye, umwe wese mu vyo akora. Nuko murakoze, n'ivyo numva no kwishura kuri kino kibazo.